Eka nsubire ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu ndagwe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwe mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndabwira ukuri aka kanya makuru akomeye cyane yeje kudushikira na makuru avuga nga mu gihugu cacu Burundi ku mutekano politiki n'agateka zina muntu turibuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido kandi dutange umuco kubesheje imisi itari mike bivugwa nga mu gihugu c'u Burundi mu nyuma z'uko President Evariste ndayishimiye atari nga mu gihugu cacu Burundi aho nyene yatanguye kwitabaza abagerageje gutembagaza ubutegetsi bigaca bikunda mu nyuma z'uko rero abona yuko ibihanganye nga mu gihugu cacu Burundi biteye ubwoba n'umugambi ukomeye cyane waburijemwe mu mwaka wa 2015 ubwo nyene generale Niyombare yagerageza gutembagaza ubutegetsi mu mwaka wa 2015 gushika ubu rero akabateye ubwoba n'igishika President Evariste ndayishimiye gushika ubu Evariste ndayishimiye ariko arabarizwa mu gihugu ca Gabon nkuko amasoko yacu avyemeza. Igiteye ubwoba nuko rero itangazo risogwa n'ibiro vy'umukuru w'igihugu ritigeze rimenyesha ivyo President Evariste ndayishimiye yagiye gukora muri ico gihugu ca Gabon nkuko amasoko yacu avyemeza. Muze kunyemera rero dutange umuco kuri ayo makuru nandi ariko arakwiragizwa bikamunyuma z'uko rero umukuru w'igisirikare cacu Burundi General Prime Niyongabo ategerezwa muri iyi ndwi nanone mu mpera z'iyindwi kugirira urugendo muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo gukurikirana ibikorwa bitandukanye by'abasirikari bacu barungiswe muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo kumwumvikano President Felix Antoine Tshisekedi n'umwumvikano wa nyiricubahiro General Major Evariste ndayishimiye. Nubwo biruko rero abatari bake bakaba bahaye General Prime Niyongabo gasopo ku mwanya rero ashobora gutorwa ikiziga muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. M23 yoyo yejeje guca Burundi umugongo mu nyuma z'uko itangazo ryihutihuti riciye risohoka. Muze kunyemera rero vyose tuze kubikomoza ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye mbahaye kaze. Reka rero subire ndagwe kaze kuri wewe umviriza amakuru yacu herereye irya nino ku migane y'amakungu ya kure abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibyaga binini. Eka ndagwe kaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe umviriza amakuru yacu werereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mwese muhawe kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Ndabibutse yuko rero aya amakuru avuga mu bisata bitandukanye igisata ca politiki umutekano n'agateka zina muntu mukatorizwa n'umugwa wamenyesha amakuru muhinga akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Eka rero nsubire ndagwe kaze kuri umviriza amakuru yacu ringa ku mugwa mukuru wa politiki Gitega abatwumviriza muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura. Mwese muhaye kaze muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Eka nsubire ndagukengurukije cyane nshuti munywanyi kuri waje gupyonda ijambo sabone ku batarabikora kariko karyondo gusaba muri musi video rabanditse ijambo sabone pyonde ko uracabona rakazojyana naho nyene pyonde ko hama tuje turabana amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ingingo nkuru turazifatira kuri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Turaza kugaruka ku makuru avugwa kuri nyiricubahiro General Major Evariste ndayishimiye mu nyuma z'uko rero ibintu yajeje gukomera cyane hagati y'umutekano nga mu gihugu cacu Burundi mu gihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma z'uko biboneka yuko hagati ya President Evariste ndayishimiye n'abagenzi be rero barongoye ibihugu bibanye bitandukanye coba igihugu c'u Rwanda igihugu c'u Bugande n'ahandi hatandukanye nko mu gihugu ca Kenya babona yuko President Evariste ndayishimiye akwiye kwivuguruza ku majambo aheruka gushikiriza agahindura n'ingendo ku bijanye no kugara imbibe hagati y'igihugu ciwe n'igihugu c'u Rwanda. Muze kunyemera rero vyose tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira bibaye mu nyuma z'uko rero ayandi makuru ateye ubwoba ari uko General Prime Niyongabo ku itegeko ry'umukuru w'igihugu no kumwumvikano nyiricubahiro General Major Evariste ndayishimiye yemeje yuko rero muri iyi ndwi mu mpera nanone General Prime Niyongabo azogenderera igisirikare cacu carungitswe rero mu kugurishwa na President Evariste ndayishimiye gushika ubu rero General Prime Niyongabo akabejeje guhabwa gasopo n'abahanuzi batandukanye bahora banurira igihugu cacu Burundi amenyesha yuko rero agiye gusiga agatwe muri Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo. Mari wa M23 wowo yeje gufata ingingo ikomeye cyane turibuze kwigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane twabateguriye. Nizere ko rero umerewe neza aho uherereye hose umviriza amakuru y'ibigaro dutambutsa kuri Burundi News TV. Munyemere tuze gutanga umuco kuri ibi vyose bibaye mu nyuma z'uko rero nyiricubahiro General Major Evariste ndayishimiye gushika muri Gabo rero ibintu bitameze neza. Muze kunyemera mugabo ndakubwire birababaje cyane ivyo duhejeje kuronka bivuye mu magendaniro mukuru y'igihugu nyiricubahiro General Major Evariste ndayishimiye
Ndayishimiye ibiriko biraba nga mu gihugu cacu Burundi biriko biraba mu nyuma z'uko rero bibonetse yuko Evariste Ndayishimiye atanguye ubusotoranye ku gihugu kibanye c'u Rwanda mu nyuma zo gufashanya n'umuhari w'iterabwoba kandi w'inyeshamba Fdlr urwanya ico gihugu c'u Rwanda wasize rero ukoze ihonyabwoko mu mwaka w'1994 nkuko amasoko yacu avyemeza. Ese ukuri nuko kuri ibi vyose biriko birakurikirwa kandi biriko birumvirizwa irya nino ku buhinga ngurukanabumenyi butandukanye. Ndabibutse yuko gushika ubu rero ngaha mu gihugu c'u Burundi mu gisagara rero ca Bujumbura canke ku mugwa mukuru wa politiki Gitega hategerezwa kubera inama y'umugwi mushasha no kuwutanguza kubishinze gutembagaza no gukura ko ubutegetsi mu gihugu c'u Rwanda. Iboneka yuko rero bamwe mu barwizatunga bahunze ico gihugu c'u Rwanda bagiye gufashanya na Perezida Evariste Ndayishimiye gukura ko rero ubwo butegetsi uko rero vyipfujwe na Perezida Evariste Ndayishimiye akaba yemereye intererano ikomeye cyane yo kubaha rero indaro n'ibindi biteye ubwo baturibuze kugaruka ko makuru akomeye cyane. Mbibutse yuko rero ubwo biruko abanyagihugu rero turiyamiriza iyi ngendo ya nyiricubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo gufata ingingo ikomeye cyane rero yo kwama yibonekeza muri ibikorwa bitandukanye bishobora kudukwegera akarambara. Imbere yuko rero tubashitsa ko ayo makuru munyemere rero dutangurire kuri aya makuru akomeye cyane ku vyigwa bitandukanye n'ibindi bitandukanye biriko biraba nga mu gihugu cacu Burundi. Bibutse yuko rero abamenyesha makuru dutegereza kuzobaza Perezida Evariste Ndayishimiye mu nyuma yuko azoba avuye muri Gabon tukarara rero tumushikirije ikintu gikomeye cyane kandi tukamubaza burya nanone mu nyuma yuko nanone vyagenze gute kugira ngo ahinduke umugenzi w'abatembagaje ku butegetsi mu nyuma z'uko rero yamba yiyamiriza abatembagaza ubutegetsi uko rero vyagiye biboneka mu majambo yiwe akomeye cyane. Ariko gushika ubu rero akaba ariko yiyunguruza akoresheje indege yabo batembagaza ubutegetsi. Mbibutse yuko rero Burise nanone ari wenyine ariko arakoresha indege yiwe kugira ngo yiyunguruze. Perezida Evariste Ndayishimiye ari kwibonekeza muri ibikorwa vyose mu nyuma z'uko igihugu cacu Burundi tudashobora no kuronka indege itwunguruza canke ngo yunguruze umukuru w'igihugu wewe n'abaryango biwe bama mu ngendo zitandukanye kandi z'urutavana ko. Munyemerero tubitangure kuri amakuru akomeye cyane ku rugendo rwa mbere rwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Urugendo rwa mbere rw'uno mwaka rero mu mahanga Perezida Evariste Ndayishimiye yarugeneye umwe mu bafashe ubutegetsi ku nguvu. Mbibutse yuko amakuru akomeye cyane yeje kudushikira ari amakuru ateye ubwoba. Mu myaka ibiri ya mbere y'ubutegetsi bwiwe Perezida Evariste Ndayishimiye yari rero uwa mbere mu kwiyamiriza aho hose yumvise hatembagajwe ubutegetsi. Yaravuga bagenzi biwe na cane bazi nanone ibintu n'ibindi bakinumira bakareka amashirahamwe mpuzamakungu nka Union Africaine canke CEDEAO akaba ariyo avuga kuko babo batazi ibizokurikira. Benshi ntibashima kwiteranya n'umutegetsi mushasha. Ndayishimiye yatanguye kwiyamiriza itembagazwa rya Perezida Ibrahim Boubacar Keita muri Mali ku wa 18 Myandagaro umwaka wa 2020. Ubu Koloneli Asimi nanone barahurira mu manama mpuzamakungu akanuma. Muri Nyakanga umwaka wa 2021 Perezida Evariste Ndayishimiye yariyamirije na cane n'inguvu ziwe zose itembagazwa rya Perezida R.I.P ni muntu nyuma z'uko rero ari mu gihugu ca Gabon. Koloneli Mamadi nanone arahangamye cane ku ngoma Evariste Ndayishimiye wewe ntaco akivuga. Muri Nzeri umwaka wa 2022 Evariste Ndayishimiye yariyamirije itembagazwa rya Perezida Roch Christian Kabore muri Burkina Faso. Ricabujije muri nanone muri Nyakanga umwaka wa 2023 Perezida Evariste Ndayishimiye yari yicaranye na Kapiteni Ibrahim Traoré mu Burusiya. Muri Mukakara umwaka wa 2023 Evariste Ndayishimiye yari yamirije itembagazwa rya Perezida Mohamed Bazoum wa Nigeria. Ariko nanone niryo nanone rya nyuma yiyamirije ivy'abatembagaza ubutegetsi. Ni mu nyuma z'uko biboneka yuko Perezida Evariste Ndayishimiye ivyo yabonye ari agahobera buntu. Muri Myandagaro umwaka wa 2023 aho General Brice Oligui yatembagaza Perezida Ali Bongo muri Gabon, Evariste Ndayishimiye yarabuze ico avuga. Yasanze vya bintu bikiri ku murindi utoroshe. Evariste Ndayishimiye kwa Oligui. Ni mu nyuma z'uko rero ejo haheze Perezida Evariste Ndayishimiye yaruyiriye indege ya Perezida Brice Oligui maze aja kugendera igihugu ca Gabon. Umugabo ibintu birakomeye cyane. Ubu ari mu rugendo rw'akazi muri Gabon. Ibiro vy'umukuru w'igihugu ntivyamenyesheje ivyo Perezida Evariste Ndayishimiye ariko arakora muri Gabon. Ni mu nyuma z'uko muri kahise Gabon yaragize uruhara rukomeye cyane mu kugerageza kwinywanisha abarundi.
ni mu nyuma z'uko umuhisi Perezida Omar Bongo niwe yatanguje guhuza Perezida Pierre Buyoyo n'uwatwara umuhari CNDD-FDD Colonel Jean Bosco Ndayikengurukiye. Ico gihe mbere nanone Perezida Buyoyo yatwe gutembagazwa ari muri Gabo n'abasirikari bari barongowe na Lieutenant Gaston Ntakirutimana. Twizere ko Evariste Ndayishimiye azohura kandi atazohura n'ivyo bibazo n'ivyo vyago bitandukanye mu rugendo arimwe muri Gabo. Biteye ubwoba aho umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye amateka ashobora kwisubiramwo ari mu gihugu ca Gabo. Munyemerere tuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane yeje kudushikira. Umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi ni umugambi uteye ubwoba kandi ubufise umurindi uteye ubwoba. Evariste Ndayishimiye agiye muri Gabo mu gihe imigenderanire yiwe na cane imigenderanire y'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda yifashe nabi cyane, naho akiri mushasha na cane mu mabanga Perezida Brice Arigema. Nanone biravugwa yuko rero afise imigenderanire byiza na Perezida Nyenicubahiro Paul Kagame w'igihugu c'u Rwanda. Yanatangaje ko Perezida Paul Kagame ari we citegererezo ciwe. Origi Ngema yaragendeye Uburundi muri Gitega umwaka wa 2023 arakirwa na cane muri Ntare Rushatse. Ntavyo nzi neza yuko Perezida Origi Ngema hari ico ariko arakora kijanye no gufasha Uburundi n'u Rwanda mu gusubiza hamwe. Ikindi gishoboka nuko Perezida Origi Ngema yoba nanone akeneye ko Perezida Evariste Ndayishimiye yomufasha kumvisha na cane bagenzi we bo muri CAC na cane Abiang Ngema wa Guinée Equatoriale bakamukura ko ibihano bafatiye igihugu ciwe. Woze yiyamiriza bikomeye abatembagaza ubutegetsi vuba arashobora kuzokora na cane igikorwa cyo kubavugira kugira ngo bakugwe ko ibihano. Niki Perezida Evariste Ndayishimiye azovana muri Gabo? Yize iki mu gihugu ca Gabo? Perezida Evariste Ndayishimiye arakunda gutwenga abandi kandi n'abarundi batandukanye baje hanze bakavayo ataco bize, akavuga ko wewe igihugu cose agiyemwo avayo yize. Kigiye yaja muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko yavuyeyo na cane yize ibiciro vy'amavoka. Ni mu nyuma z'uko sinibaza ko ayo majambo akunzwe kuvugwa ajanye n'abatembagaza ubutegetsi ariwe yagiye kubwira Perezida Origi Ngema. Ntiyogira nk'umutiza na cane indege ikunguruza ngo ace aja kumwigira ko umuhinga. Ni mu nyuma z'uko ahubwo urugendo rwo muri Gabo rufise vyinshi Perezida w'u Burundi ashobora kwigiramo. Evariste Ndayishimiye cambere agomba kwigira muri Gabo. General Origi Ngema yahoze agendanira Perezida Omar Bongo wa Gabo mu nyuma yuko rero yari ajejwe kurongora ikambi icungera umutekano w'umukuru w'igihugu Perezida R.I.P Ngema. Nanone niwe nyene musirikari yari yegereye cyane umuryango w'umukuru w'igihugu kandi yari aze amabanga y'uwo muryango. Icigwa ca mbere Perezida Evariste Ndayishimiye yohakura nuko abo yita abansi atari bo nyene bashobora kumubangamira cane, ahubwo barya bamwegereye, barya bazi amabanga yiwe yose nibo ba mbere yo kwitondera. Origi Ngema wo muri Gabo na cane biravugwa yuko mu Burundi kumbure ni General de Brice Gilles Ndio kubwayo ahejeje kwigizwa kure akajanwa mu Buganda ku itegeko rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Yoba yaraketse yuko nawe nyene yoba ashaka kugerageza kumutembagaza kuko vyabaye muri Gabo. Ivyo nanone General de Brigade Brice Origi Ngema vyamubaye ko arungikwa mu buserukizi bwa Gabo muri Maroc no muri Senegal. Mu nyuma arasubira arizezwa na cane aragaruka mu gihugu, mbere acaboneka ari we wa mbere akingiye Perezida Ali Bongo. Uko nanone vyarangiye turabizi uko vyaheze mwese, ndakeka ko ata muntu atazi ivyabaye mu gihugu ca Gabo. Ibi rero hari icoba n'igishika yuko bishobora kuba ngaha mu gihugu cacu Burundi. Ica kabiri cigwa na cane ica kabiri co muri Gabo ni ingene umupfasoni w'umukuru w'igihugu ashobora gukwegera umukuru w'igihugu akanambaraye. Imbibutse yuko Evariste Ndayishimiye yagiye mu gihugu aho Sylvia Bongo yari yarihaye ububasha budasanzwe, na nivyo rero biriko biraboneka ngaha mu gihugu cacu Burundi aho Angeline Ndayishimiye ari we nyene afise ijambo na cane ryo gukura ko abategetsi batari bakeya. Biboneka yuko ari we atwaye igihugu cacu c'u Burundi. Birateye ubwoba,
mbibutse yuko Sylvia Bongo yari yarihaye ububasha budasanzwe yatanga amategeko mu butegetsi no mu bategetsi bahambaye, yihaye ubutunzi burenze, yigize umugiraneza adasanzwe n'igihugu kandi ari we yariko araciwe. Yakoze ibishoboka byose kugira ngo ashire abiwe mu mabanga ahambaye y'igihugu. Mbibutse yuko Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yahaye ijambo umutambukanyi wiwe, gushika ubu ngubu Angel Ndayishimiye Ndayuba niwe nyene yatanga itegeko rikomeye cyane ryo kwigezayo General nanone Jules Ndihokubwayo. Ni nyuma yuko yaciye amusubiriza umwizigirwa wiwe na cane cane wo mu baryango biwe. Ibi birashobora gukwega akarambaraye. Ivyo nivyo rero vyakwegeye Perezida R.I.P Bongo, bituma atembagazwa n'umwizigirwa wiwe General de Brice Oligui. Uyu munsi R.I.P Bongo aridegevya, ariko Sylvia Bongo arapfunzwe. Icigwa ca gatatu Perezida Evariste Ndayishimiye yokura muri Gabon ingingo zihambaye Perezida Oligui Nguema yafashe. Perezida Nguema nanone yarafuse umushahara wiwe w'umukuru w'igihugu n'ubundi burusho bw'umurengera na cane cane buhabwa umukuru w'igihugu, maze agumana umushahara ujanye n'ipeti ryiwe be n'amabanga yiwe mu gisirikare. Mbibutse yuko ngaha mu gihugu cacu Burundi aho kugira Perezida Evariste Ndayishimiye yige ku bijanye n'iyo ngingo, ahubwo wewe agwiza no gutoza abanyagihugu bo mu cankuzo amakori kugira ngo ibikorane vyiwe bibandanye. Imishahara n'uburusho vy'umurengera vy'abashinga amateka n'abakenguza amateka vyaragabanijwe, yongera aragabanya amafaranga aherera mu nzego z'igihugu. Mu mezi ane gusa amadeni ya Gabo yararishwe. Mu mezi ane gusa amabarabara yari yarahebwe mu bisagara bitandukanye vya Gabo ariko arubakwa. Ibirometero 421 vyarasizwe kaburimbo. Mu mezi ane gusa leta ya Brice Oligui Nguema yatanze ubuzi 9,000. Uburusho bwari nanone bwarahagaritswe ku bakozi ba leta bwarasubijweyo. Muri ico kiringo nyene Perezida Brice nanone Oligui Nguema yaragerageje kugarukana icizere kuba nanone intwaro ya R.I.P Bongo yahora yita abansi b'igihugu. Icigwa ca kane abanyagihugu ntibamenyerwa. Ni mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye ngaha mu gihugu c'u Burundi ata munyagihugu afise ijambo. Mu myaka y'ubutegetsi bwa Perezida R.I.P Bongo, omega abanyagaboni ibihwijwi na cane cane bitabona akarenganyo bikoregwa. R.I.P Bongo yaravyirwa. Mu nyuma z'uko yaratambirwa yari igitangaza, aho atembagarijwe b'abanyagihugu bo nyene bakiranye igishika General Brice Oligui Nguema. Ubu nanone bamufata nk'urukiza. Ni mu nyuma z'uko R.I.P Bongo yabahenda ko bamutoye nabo nyene bakamuhenda ko bavyemeye. Nga mu gihugu cacu Burundi duhenda Perezida Evariste Ndayishimiye ko twamutoye, ariko nanone gushika ubu rero nawe nyene aduhenda yuko adutwara neza. Ni mu nyuma z'uko gushika ubu ngubu umwanya ku mwanya Perezida Evariste Ndayishimiye ashobora gutembagazwa n'abizigirwa biwe. Ni mu nyuma z'uko Evariste Ndayishimiye yahora afata ingingo ziteye ubwoba ku bikorwa bitandukanye. Mu gushikiriza amajambo ateye ubwoba ngaha mu gihugu cacu Burundi n'ibindi bitandukanye. Birababaje cyane kubona intwaro z'abitwa ko batogwa n'abanyagihugu arizo zishira imbere ubusuma, ukwikunda kw'abatwara bananunuza igihugu, ugukumira abandi, gusambura igihugu na cane cane intwaro zabo zigasumbwa n'intwaro z'abasirikari bafata igihugu ku nguvu. Ese Perezida Evariste Ndayishimiye yova muri Gabo aronse ivyigwa na bikeye? Ndarindiriye na cane cane ko hafi yiwe hubuka uwundi Oligui Nguema. Ni mu nyuma z'uko rero umwanya ku mwanya ushobora kumviriza yuko impande za Perezida Evariste Ndayishimiye hibonekeje ikintu gikomeye cyane. Abamenyesha amakuru tuzoje na cane cane gutegera Perezida Evariste Ndayishimiye avuye muri Gabo, mu nyuma z'uko azoba ashikanywe ngaho ku kibuga c'indege citiriwe Melchior Ndadaye Bujumbura, mu ndege ya Gabo ya Perezida watembagaje ubutegetsi. Evariste Ndayishimiye gushika ubu rero ahubwo nta namaramara ku bikorwa bitandukanye, niko abategetsi batari bakeyi bamenyesha yuko rero ari akamaramaza kubona umukuru w'igihugu cacu Burundi ataterambere dushika ko, mu nyuma z'uko yamavuga ariko gushira mu ngiro bidakunda. Murarya umutima umego mutubarize muti vyagenze gute ngo uhinduke umugenzi w'abatembagaje ubutegetsi kugeza naho wiyunguruza mu ndege yabo?
mbega General Oligingema na General John Fraud Niyombare batandukanye gute? Kiretse na cane aho batandukaniye nuko umwe yashitse ku ihangiro ryo gutabara igihugu ciwe kigeramiwe n'abashaka na cane n'ababesha ko batsinze amatora mu gihe uwundi we bitakunze. Biraboneka yuko rero perezida wa Gabo agereranywa na General Niyombare, aho biboneka yuko General Niyombare nawe nyine yashatse kudukiza intwaro ya Gahotoro. Ivyo rero bitangazwa n'abahinga mu vyerekeranye na politiki, niko bamenyesha mu makuru akomeye cyane tuba twabateguriye. Mbahaye ikaze turaza kugaruka tubashitsa ko ayo ntari twabateguriye. Reka twigarukire ku makuru akomeye cyane twabwiye mu funyo umugwi w'inyeshamba Fdlr urwanya igihugu cy'u Rwanda wejeje guhabwa indaro mu gihugu cyacu Burundi ku ijambo rikomeye cyane rya perezida Felix Antoine Tshisekedi na mugenzi we nyir'icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umwari wa M23 watanze gasopo ku gisirikare cyacu cy'u Burundi ni mu nyuma z'uko General R.I.P Niyongabo ashobora kuhasiga agahanga mu nyuma z'uko mu mpera z'iyirwi ashobora na cane kwerekeza mu gihugu ca Kongo akururikira mu gisagara ca Goma. Biraboneka yuko hateguwe abasirikari na cane babizigirwaga mu gihugu cyacu Burundi bashobora guca bamuhagarika umutima. General R.I.P Niyongabo ari hose akurikirana aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV arakwiye gufata ingingo ikomeye cyane dufatiye ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Temuje kure biravugwa yuko perezida Evariste Ndayishimiye yemereye abarwizatunga basize bakoze amabi kandi batanze intererano na cane ku mugwi w'inyeshamba Fdlr urwanya ico gihugu kubana none bagiye kubandanya amabanga yabo agahabwa amabiro indaro ngaha mu gihugu cyacu Burundi, uko perezida Evariste Ndayishimiye nawe nyine yagiriza igihugu kibanje cy'u Rwanda kuba nyine guco bagiterera umugwi w'inyeshamba Tabara. Mbahaye ikaze. Biravugwa yuko rero hari umugwi bushasha utegerezwa gutangurirwa ngaha mu gihugu cyacu Burundi urwanya leta y'u Rwanda. Turategereje. Burundi News TV tubashitsa ko amakuru akomeye cyane mu mwaragiye munyegezwa. Ntimuje kure nizere ko mwaje gupyona ijambo sabone ibiganiro vyacu nakagaruka. Iyi ni Burundi News TV.